gahoza miryango ivugira Nairobi kuri metero 19 na 31 ku mirongo ya FM yaga binini no kuri internet kuri BBC gahuza akaburungu.com. Ni isaha imwe n'igice z'ijoro i Nairobi, ni isaha 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Bernard Bankukira. Ndabahaye mwiriwe mwebwe mwese mukurikira BBC gahuza miryango ikaze makuru yo kuri wa gatatu igenekerezo rya 2025 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026. Izi ningo za mu makuru tugiye kwashikiriza. Ishirahamwe ry'abanyamakuru batagira imbibe ryagiza M23 gufunga abantu mu buryo buteye kwinda amategeko, naho mu Rwanda abasilamu bo muri iki gihugu bahuye na President Paul Kagame maze bambwira bimwe bibabangamiye. Ikintu kitubabaza cyane wenda nuko tutasobanukiwe mwanadufasha rwose, the call to prayer ya mu gitondo iratubabaza ko yaravuyeho. Turaje kandi New York aho bitegekanije ko uno munsi ONU itora ku nteguro isaba ko ubucakara bwakorewe abanyafrika mu myaka 30 bwemerwa nk'icyaha cyakorewe kiremwa muntu. Mu yandi makuru, mu mikino ikipe ya Liverpool yatangaje ko Mohamed Salah azava muri ikipe champion irangiye. Ntucikwe n'andi menshi naguteguriye Genti Yves Bucyana. Tubafitiye kandi n'ikiganiro c'abagore, amakuru ahagarariwe na Anne Marie Nwamiza. Idonido ni mukanya y'amakuru avugwa hirya no hino kw'isi, mushikirizwa na Latifa Mutesi. Ubuyobozi bukuru bw'ingabo za Iran bwashinje Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwiganiriza zonyine ku kibazo cy'intambara yo mu burasirazuba bwo hagati. Umuvugizi yaburiye icyo yise igihangange kigize igihangange cy'isi, avuga ngo umuntu nkatwe ntazigera yemera kumvikana n'umuntu nkamwe. Bivugwa ko habayeho kugeza ku bayobozi ba Iran umugambi w'amahoro ugizwe n'ingingo 15 watanzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibikubiye muri uwo mugambi ntibirashyirwa ahagaragara. Minisitiri umwe wa Israel yabwiye BBC ko adatekereza ko uwo mugambi ushobora kugerwaho. Nubwo ibiciro by'ibitoro bikomeje kuzamuka, Iran yavuze ko izemerera amato atarayabanzi gukoresha umuhora wa Hormuz, ariko amakuru yasesenguwe na BBC agaragaza ko kugeza ubu kwa gatatu hari ubwato bumwe gusa butwara ibitoro bwahanyuze, mu gihe kwa kabiri hanyuzemo butandatu. Umugabo w'umunya-Irani wagize urari mu myigaragambyo mu kwezi kwa mbere ndetse akaba aherutse guhungira muri Turukiya, yabwiye BBC ko abanya-Irani basa n'abafungiranywe hagati y'intambara n'igitugu cyo mu gihugu. Kamal Abbas yavuze ko na bagenzi be bigaragambyaga bari bizeye ko kwinjira kwa Amerika mu bibazo byabo byari kubazanira ubwisanzure, ariko ko ubwo bwisanzure butigeze bubaho. Yavuze kandi ko se imyaka 82 y'amavuko yapfiriye mu bitaro azize ihungabana ryatewe n'ibisasu bya Amerika na Israel. Yongeyeho ko we igihe inyubako yabagamo yaterwaga ibisasu aribwo yafashe icyemezo cyo kuva muri Iran akerekeza muri Turukiya. Kamal Abbas yaburiye ku byerekeye ihagarikwa ry'imirwano kuko afite impungenge ko hazaza y'ibihumbi n'ibihumbi by'abigaragambyaga bagenzi be ubu bafungiwe muri gereza. Ingabo za Sudani zashinjwe kugaba igitero ku bitaro binini kurusha ibindi bya El Dayan mu burasirazuba bw'i Darfur ku munsi wa mbere w'Irayidi. Raporo ya kaminuza ya Yale yavuze ko ivuga ko isesengura ry'amashusho yafashwe n'icyogajuru ryagaragaje ibyangiritse bikomeye ku gisenge cy'ibitaro, ku nkuta zabyo ndetse n'ibyinshi mu bisigazwa by'ibiturika byuzuye mu muhanda. Ni inkuru ya Richard Kagowe tugiye kumva mu ijwi rya Siliake Muhawe nayo. Abashakashatsi bo muri kaminuza ya Yale muri Leta Zunze za Amerika bavuga ko amashusho y'ibigendajuru yashize ahabona ibitero bitatu bitandukanye ku bitaro vya kaminuza vya El Dayan mu buseruko bwa Darfur. Bavuga ko ivyononekaye bigaragaza ko byari bitero byo mu kirere by'ibigirankana ku nyubakwa iri muri ako karere kagenzurwa n'umugwi witwara gisirikare wa RSF. Inyubakwa za leta n'ikirindiro cy'igipolisi kihegereye ntaco vyabaye, bituma abashakashatsi banzura bavuga ko ivyo bitaro ari byo vyaronderwa. Igisirikare ca Sudani kirahakana kubigiramwo uruhara. Impande zompi zihanganye mu ntambara yo muri Sudan ziragirizwa kugira ibitero ku basivile, ibishobora gufatwa nk'ivyaha byo mu ntambara. Abategetsi mu burengerazuba bwa Kenya batangaje ko imirambo 32 harimo n'iy'abana imaze gukurwa mu mva rusange yerereye mu karere ka Kericho. Uyu mubare wa mbere wari waratangajwe ko ari nk'icya kabiri cyawo. Iki gikorwa cyo gukura iyo mirambo mu mva rusange cyabaye nyuma y'amakuru yatanzwe n'umuturage, bituma polisi itangiza iperereza. Iyo mirambo yose yamaze kujyanwa mu bitaro kugira ngo ikorerwe ibizamini bizafasha kumenya abari bo ndetse n'impamvu z'urupfu rwabo.
iri vumburwa ryatewe impungenge mu baturage ryibutsa ibindi byabaye mbere nko mu byago bya Shakahola, amwe mu mahano akomeye muri Kenya afitanye isano n'amadini ayobya, aho habonetse amagana y'imirambo yashyinguwe mu ishyamba riri kure y'ahatuwe. Ubuyapani bwavuze ko bibabaje ko umwe mu basirikare babwo yinjiye ku ngufu muri ambasade y'Ubushinwa i Tokyo. Beijing yasabye ko abikoze ahantu polisi y'Ubuyapani yataye muri yombi umusirikare w'imyaka 23 ukurikiranyweho kwinjira mu buryo bunyuranyije n'amategeko kuwa kabiri ku butaka bwa ambasade burinzwe cyane. Biravugwa ko uyu musirikare Murata yabwiye abashinzwe iperereza ko yifuzaga guhura na ambasaderi w'Ubushinwa kugira ngo amubwire kudakomeza gutanga amagambo akakaye, ndetse anavuga ko yari kwiyahura mu gihe ubusabe bwe butari buze kwakirwa. Ibi byabaye byateje imyigaragambyo myinshi mu Bushinwa. Bernard, urakoze cyane Latifa. Leta y'u Rwanda yamiriye kure ibyatangaje n'umuvugizi wa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya, aho avuga ko hari abantu bataramenyekana bagerageje gucengetera muri hoteli Denise Tshisekedi yaracumbitsemwo mu byo Kinshasa, yumvikanije ko byari bifise intego yo kumugira nabi. Denise Tshisekedi ari mu rugendo rw'abatandukanye bakuru b'ibihugu bitabiriye ubutumire bwa Melania Trump, umutambukanyi wa President Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inkuru mushikiriza kandi na Latifa Mutesi. Mu kiganiro cyanyuze kuri RTNC, Muya yavuze ko amenya amakuru y'abo bantu ariko niyemeza niba babashije no kwegera icyumba cya Denis Tshisekedi. Yavuze ko bari gukorana n'ubutegetsi bwa Amerika ngo basobanukirwe neza ibyabaye, ndetse yongera gutera urujijo avuga ko bishoboka ko Kigali bifitemo uruhare nubwo nta gihamya n'imwe yatangaje. Ambasade y'u Rwanda i Washington DC yasisohora itangazo ku rubuga rwa X ivuga ko ibyo byose ari ibinyoma bigayitse. Yavuze ko umwe mu bashinzwe umutekano w'umunyarwanda w'umunyacyubahiro yahuriye gutyo gusa n'itsinda rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kirongozi rusange cya hoteli. Ambasade ivuga ko uwo mucungamutekano atari yitwaje intwaro kandi ko yabujijwe by'akanya gato gukoresha asanseri, ariko ikibazo kikaba cyarakemutse nta bushyamirane. U Rwanda ruvuga ko nyuma y'iki kibazo rwahisemo kwimura itsinda ryarwo rikava muri iyo hoteli, ariko rukemeza ko ryatotejwe ndetse rikanafatwa amashusho n'abantu bataramenyekana. Mbere y'iri tangazo, Arthur Asimwe wungirije ambasaderi w'u Rwanda muri Amerika yari yamaganye video yakwirakwijwe na bamwe bivuga ko bashyigikiye leta Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bavugaga ko igaragaza abakorera u Rwanda bashaka kwica Denis Tshisekedi. Asimwe yavuze ko ibyo bisa n'urwenya, agira ati ninde ujya kwica umuntu ari mu modoka ya ambasade. Yongeyeho ko hotel ari ahantu hakoreshwa na buri wese. Aya makuru avugwa n'impande zombi, BBC ntiyabashije kuyagenzura mu buryo bwigenga. Arakoze Latifa. Ishirahamwe ry'abanyamakuru batagira imbibe RSF riherutse gusohora icegeranyo c'amatohoza yaryo, aho ryagiriza umuhari w'inyeshamba M23 gufunga abantu mu buryo butekwe n'amategeko. Ishirahamwe rivuga ko ryavuganye n'abantu batari bake, aho baribwiye ko bamaze iminsi itari mike bapfungiwe mu konteneri mu buryo bwa kinyamaswa. Mu kanya navuganye na Haifa Mzalwat, umumenyesha makuru w'ubushakashatsi mw'ishirahamwe RSF. Ntabwo ndamubaza ingene begeranije ibiri muri iki cegeranyo. Oui, nous avons récolté plusieurs témoignages avec au moins 2 journalistes. Yego, twarashoboye kuvugana na benshi mu bo vyashikiye, harimo n'imiburiburi abamenyesha makuru babiri bashinga intahe ko bafashwe na M23 bamara iminsi myinshi bafungiye mu makonteneri. Bamwe bavuga ko bamaze y'amayinga menshi, aho basigura ko bari bafunzwe bunyamaswa. Nukuvuga baba barundanye baharugwa mu mirongo muri ivyo bisanduku vy'inyuma, ata muco ata muyaga. Bavuga ko bari bafise uburenganzira bwo gusohoka rimwe ku munsi mu gitondo gusa kugira baje kwihagarika. Ikindi gihe cyose baguma bugaraniwe muri izo kontineri, bagahabwa ivyo kurya rimwe ku munsi canke kabiri rimwe rimwe. Et parfois 2 repas par jour seulement. Ibi ni birego bikomeye kandi M23 irabihakana. Mbega irishirahamwe ryanyu rirafise ivyemezo nyavyo? Nous avons du coup croisé plusieurs sources évidemment. Twateranije amasoko menshi, birumvikana ko tutokwemeza ibintu tutahinyuje mu buryo bwimbitse. N'amatohoza yamaze amayinga menshi mbere n'amezi, kandi twishimikiza amasoko y'abantu n'amashusho yafashwe na satellite. Ivyemezo byose bigaragara twakoresheje byaragenzuwe, kandi byaduhaye ibindi vyemezo tudashobora gushira habona mu ntumbero yo gukingira abantu bari ku rubuga. Ariko ivyo turavyemeza kubera ko twateranije amasoko menshi kandi twaragize amatohoza yimbitse. Des vérifications approfondies. Mwaregera abarongoye M23 kuri ico kibazo babishwe ngo iki?
Oui, nous les avons contactés évidemment par souci de. ego twarabarondeye mu ntumbero yo kubahiriza akarangamutima k'umwuga wo kumenyesha amakuru. Imbere umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yishuye ko amakuru ajyanye n'ifungwa ry'abamenyesha amakuru muri konteneri atagira ishingiro. Yashimangiye ko ari propaganda y'ubutegetsi bw'Kinshasa ifise intumbero yo gucafuza umuhari M23. Kubwiwe uwo muhari ntiwigera uhagarika abamenyesha amakuru kandi bafise ubwigenge bwo kuja iyo bashaka mu burere bugenzurwa nawo. Ariko uretse amatohoza RSF yagize kuri ayo makontenere n'ayandi mashirahamwe menshi aharanira agateka kazina muntu, mbere na ONU iramaze kwagiriza M23 guhonyanga mu buryo bukabije agateka kazina muntu. Violation des droits humains. Raporo ya RSF iravuga kandi abanyamakuru bapfunzwe. Mbega ibintu byifashe gute muri rusangi kuri abanyamakuru no ku binyamakuru? D'ici demain, Reporters sans frontières va sortir un nouveau. Ejo RSF izosohora icegeranyo gishasha kivuga ku kungene umunyamakuru amerewe mu karere k'ibiyaga binini. Ico cegeranyo cerekana ko hari hohoterwa ridasanzwe mu karere k'ibiyaga binini kandi ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cane ubuseruko bwa Kongo, ariho hari akaga. Twarabonye ko amaradiyo yasambuwe, impande zishamiranye zikagerageza kugenzura ibivugwa n'ivyandikwa n'abanyamakuru. Benshi mu banyamakuru barataye izabo. Hari ingorane nyinshi cyane ku banyamakuru nubwo bagerageza gukora akazi kabo mu bihe bitoroshye mu karere na cyane mu buseruko bwa Kongo. Plus à l'est de la RDC. Uyo yari Haifam Zalwat umunyeshamakuru ubushakashatsi mw'ishirahamwe RSF. Turacarondera umuhari M23 kugira ngo ugire icyo uvuze kuri kino cegeranyo, ariko ku rubuga rwa X uwo muhari urabihakana. Abayoboke b'idini rya Islam mu Rwanda basavye ko ubutumwa bwo mu gatondo buhamagarira kuja gusenga busubira kugaruka kuko ari kirumara mu kwemera kwabo. Babisavye mu mubonano bagiranye n'umukuru w'igihugu mu birori vyo kurangiza ukwezi kwa Ramadan. Guhagarika ubutumwa bwo mu gatondo ni kimwe mu vyemezo bikomeye byafashwe n'ubutegetsi buvuga ko ari ku nyungu zituze y'abanyagihugu. Nubwo President Paul Kagame atashobora vyemera, yasavye inzego zibijeje gusuzuma iki kibazo abona ko coroshe gutorerwa umuti. Jean-Claude Mwambutsa. Aha ni kuri Kigali Arena mu muhango wo gusoza ukwezi gutagatifu kwa Ramadani, umuhango wari watumiwemo n'umukuru w'igihugu Paul Kagame. Ku murongo w'abashyitsi b'icyubahiro hanagaragayemo Karidinali Antoine Kambanda uhagarariye Kiliziya Gatolika. Ni umuhango waranzwe n'amagambo ashimagiza ubutegetsi bwa Perezida Kagame, bavuga ko bwahaye agaciro umuyoboke w'idini ya Isilamu, yaba mufti w'u Rwanda cyangwa abandi bavuze. Ntawavuze ku misigiti imaze igihe ifunzwe kubera icyemezo cyafashwe na leta. Gusa mu bibazo bagaragaje harimo ibijyanye n'imyemerere nk'isengesho ryo mu gitondo. Rwose the call to prayer ya mu gitondo iratubabaza ko yaravuyeho. Adana kuriya bahamagara abantu ngo bajye gusenga ntago bikiba mu gitondo. Uyu muhamagaro wari uhagaritswe bivugwa ko indangururamajwi zo ku misigiti zitera urusaku rubangamira abaturage. Umukuru w'igihugu ntiyeruye ngo avuge ko akomoreye uyu muhamagaro wo mu gitondo, ariko yabaye nkuca amarenga. Yibajije niba hari ababangamiwe n'urusaku rw'amasaha ya mu gitondo kandi n'ubundi ari igihe abantu basabwa kubyuka. Anategeka Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu gusuzuma iki kibazo. Ku kibazo cy'ubumenyi, utanga inyigisho z'idini agomba kuba afite. Sheikh Nzeyimana Abubakar uyobora abayisilamu mu karere ka Rusizi yavuze ko hakiri imbogamizi. Ntabwo dufite kaminuza idufasha kuba nanone twakwigamo nk'abavugabutumwa. Bidusaba kujya mu bihugu bya kure, ariko nanone bikatugora, haba ari mu buryo bw'urugendo, mu buryo bwa mikoro. Perezida Kagame yavuze ko iki ari ikibazo cyumvikana ndetse ko leta iteguye gufasha idini ya Isilamu mu gihe yabishatse gutangiza kaminuza yayo. Naho ku byemezo byafatiwe amadini mu bihe bishize bikanengwa na bamwe ko bigamije kwibasira imyemerere, Kagame yavuze ko iki atari cyo ubutegetsi bwe bugendereye. Politike yacu ni ugushyira ibintu mu buryo bukwiye, ntawe tubuza amahoro na busa. Mu bindi bibazo byabajijwe muri uyu muhango hari nk'abavuze ko babangamiwe n'amafaranga menshi basabwa kwishyura ku bwisungane bwo kwivuza Mutuelle de Santé. Perezida Kagame yavuze ko ibibazo nk'ibi bikwiye kujya bikemurirwa mu nzego zo hasi, ariko ategeka ko uwagaragaje ikibazo wese agomba gutegwa amatwi. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, i Kigali. Arakoze Jean-Claude Mwambutsa.
inama nkuru y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU itegerezwa gutora kuri uno munsi wa gatatu integuro y'icemezo cyashikirijwe na Ghana isaba ko urudandazwa rw'abacakara rwakozwe haciye imyaka 300 rwemerwa ku mugaragaro nk'icyaha gikorerwa kirema muntu. Perezida John Dramani Mahama wa Ghana yavuze ko integuro ari iy'akataraboneka, avuga ko yoshobora gufasha mu kumenya ukuri no kugurura inzira y'ugukira n'ubutungane bwo gushumbusha. Inkuru ya Prime Ndikumagenge. Iyo nteguro ishigikiwe n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika Union Africaine ni gihe gikomeye mu gikorwa cyo kurondera ko makungu yemera akarenganyo n'ingaruka zo kugihe kirekire zandurutse kwicuruzwa y'abanyafrika nk'abaja hakurya ya Atlantique. Igihugu ca Ghana cemeza yuko intumbero yayo atari kuzora kaboze ahubwo kukavuza ukuri. Umushikiranganje wa Ghana ajejwe imigenderanire Samuel Okudzeto Ablakwa yabivugiye mu kiganiro Newsday cha BBC. What we are doing is to simply ico turiko turakora gushira ahabona ivyabaye muri kahise. Icuruzwa ry'abanyafrika baja kugurishwa hakurya ya Atlantique bimaze imyaka irenga 300 bibaye. Turacaba mu ngaruka z'ivyo bintu urunganwe inyuma y'urundi niba abantu baracahura n'ingaruka zo kumirwa n'amacakubiri yandurutse kukujana abantu mu buja hakurya ya Atlantique byatumye imiliyoni z'abantu batandukana n'iwabo kandi bajanwa kubaho mu bukene. Integuro y'iyo ngingo isaba abagize ONU kwiyumvira indishi canke inshumbusho yova kugusaba imbabazi icese kandi ku mugaragaro igashika kwisubizwa ry'ibiranga karanga byasahuwe bigatwarwa mu bihugu by'abakoze iryo curuzwa no mu gihe c'ubukoroni. Samuel Okudzeto Ablakwa avuga yuko abategetsi ba Afrika batarondera guhabwa amafaranga abona. Biteye kubiri n'umutima nama wacu kubironderamo amarongo. Twemera ko ata amafaranga uko yangana kose ashobora gushumbusha uko bikwiye ibyabaye, ariko tuvuga ko harabakwiye kubazwa ibyabaye. Reka rero dushireho inzira zo gushiraho ikigega kizofasha gushira mu mashure abakomoka bashizwe mu buja, kuko amwe mu mahano bakorerwa muri ubwo buja nuko bataja ku mashure. Hari n'amashure menshi atemera kwakira abirabure n'ibindi nk'ivyo. Ariko vyitezwe ko harabazogerageza kwanka iyo nteguro. Ibihugu vyahoze bikoronije Afrika harimo n'Ubwongereza kuva kera vyamye vyiyamiriza ibijanye no gutanga indishi canke inshumbusho, bivuga ko ivyabaye bitoshirwa ku gatwe k'inzego ziharubu. Bamwe mu bategetsi ba Buraya ntibanashaka kwico kibazo kigirwa ko ibiganiro, mu gihe bamwe mu banegura iyo nteguro muri Amerika bavuga yuko urunganwe rw'ubu rudakwiye kubazwa ivyakozwe nabi muri kahise. Ariko Ghana yizeye ko ukuri kuzoruhira kwemerwa kandi ngo nta witeze kwico gikorwa kizobica igihe kigufi. Arakoze Prime Ndikumagenge. Ubu naho tugaruke mu Rwanda mu rubanza gukunguruza rwa Madame Beatrice Munyenyezi ruriko rubera mu rugereko rwa sentare nkuru y'Inyanza. Abamunganira basavye sentare kumugira umwere kuko abatanze ivyemezo bavuguruzanya hagati yabo kandi ko nushikiriza amanza atabimenyetso bifadika bwatanze. Muri sentare nkuru ya Huye mu mwaka wa 2024 Beatrice Munyenyezi yari yagiriwe n'ivyaha vya genocide no gusambanya abagore ku nguvu. Yarungitswe mu Rwanda mu mwaka wa 2021 na Leta Zunze za Amerika. Ni inkuru ya Yves Bucana. Umwe mu bunganira Munyenyezi Maître Bikotwa yagaragaje ko abatangabuhamya nka Munyaneza Saddam na Nshimiyimana Jean Damascene batari bazi neza uregwa. Urugero yibanzeho cyane ni inama yiswe Karundura yateguye kandi ikemeza genocide muri Butare. Mu gihe abatangabuhamya bavuga ko iyi nama yabereye ku wari Perezida Sindikubwabo bavuguruzanya ku matariki. Saddam avuga ko yabaye ku itariki 20 z'ukwezi kwa kane, undi akavuga ko yabaye ku ya 21. Maître Bikotwa yagize ati dushingiye ku iperereza ryakozwe na CNLG, inama yo gushyira mu bikorwa genocide muri Butare yabaye ku itariki 19 z'ukwa kane, ibera mu nzu mbera byombi ya prefegitura iyobowe na Perezida Sindikubwabo Theodore. Urukiko rwabajije niba hataba harabaye inama ebyiri ku matariki atandukanye, ariko Maître Bikotwa ashimangira ko abo batangabuhamya bose bivugira ko hari inama imwe Karundura yo gutangiza genocide muri Butare, bityo kwivuguruza kwabo ku hantu n'igihe yabereye bigaragaza ko ibyo bavuga ari bihimbano. Ku bijyanye n'imbunda Munyenyezi ashinjwa kuba yari afite, umutangabuhamya Saddam ngo yavuze ko Munyenyezi yari afite imbunda nto pistole ari nayo yicishije umubikira, mu gihe Nshimiyimana we avuga ko uregwa nta mbunda yari afite n'uburyo uwo mubikira yishwe
nabwo babutangaho amakuru atandukanye mu gihe bombi bavuga ko bari kumwe kuri bariyeri. Abunganizi ba Munyenyezi kandi bifashishije inyandiko mvugo yakozwe muri 1994 n'uwari burugumesitiri wa Huye Kanyabashi Joseph yerekana ko imbunda 11 zahawe abakonseye gusa, ari nayo mpamvu bagaragaza ko nta muturage wundi wayihawe. Ubushinjacyaha bwanenze iki kimenyetso buvuga ko iyo nyandiko ifite ubusembwa kuko igaragaza ko abasinyiye ko bahawe imbunda ari 7 gusa. Umushinjacyaha akibaza aho izindi mbunda zagiye. Mu gusoza Metre Bikotwa yasabye urukiko kugira umwere Beatrice Munyenyezi hashingiwe ko nta bimenyetso bifatika ubushinjacyaha bugaragaza. Ahawe ijambo Munyenyezi yagize ati maze imyaka 5 niregura ku byaha bya jenoside, ariko muri rusange maze imyaka 15 mbyireguraho kuva muri Amerika. Mu magambo ye avuga ko muri urwo rugendo umwe mu bana be yagize ihungabana. Ati ndifuza ko mwazasuzuma ibimenyetso byose mukandenganura. Urubanza ruzakomeza ubushinjacyaha bugaragaza ko ibimenyetso byabwo bifata koko kwemeza urukiko ko Munyenyezi ahamwa n'ibyaha bya jenoside yahamijwe n'urukiko rwa mbere. Arakoze Yves Bucana kuri inkuru rushikanye ku isaha 12:50 Mutarama mu Rwanda ni Kabuyenge mu Burundi. Ubu naho reka tubahonje kuruna gwejo. Mu kiganiro nana cyo kuri wa kane twabateguriye kuva ryari se wowe reya rwose bitabira inteko y'abaturage. Iyo uyu munsi ntisanzwe iraba yitabiriwe na Chris kugira ngo aze kuganiriza abaturage ku ngingo zirebana n'ubuzima bw'abana. None se ukaza kubukora iki muri iyo nama nta mwana ugira? Uzi kusetsa sori. Ubwo se urumva mu nama nk'iyo rumara inkwa za kuyiburamo? N'ukuntu uza kunda kwibonekeza ntumuyobewe se? Yewe kuyisiba byo ntiyayisiba koko. Ariko ntabwo numva icyo ushaka kuri rumara inkwi. Ni 12:45 kuri BBC. Ubu naho reka dusubire duhikaze Yves Bucana amakuru y'inkino. Imikino kuri BBC yahuza imiryango. Mireho neza mwese bakunze imikino kuri BBC. Reka mpere mu mupira w'amaguru mpuzamahanga. U Rwanda kuva ku munsi w'ejo ruzakira imikino mpuzamahanga ya FIFA Series 2026. Imikino ikazarangira tariki 31 z'uku kwezi. Itsinda A rizakinira ku kibuga cy'amahoro rigizwe n'u Rwanda, Kenya, Estonia na Grenada. Itsinda B rizakinira ku kibuga cya Kigali Pele i Nyamirambo rigizwe na Tanzania, Aruba, Liechtenstein na Macau. Ku munsi w'ejo hateganyijwe imikino ibiri yo mu itsinda rya kabiri. Aruba ikazakina na Macau, naho Tanzania ikazakina na Liechtenstein. Iri tsinda ryimuriwe mu Rwanda nyuma y'uko ibirwa bya Mauritius byikuye muri aya marushanwa. FIFA Series ni amarushanwa mashya yashyizweho n'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku isi FIFA mu rwego rwo gufasha amakipe y'ibihugu biva ku migabane itandukanye gukina imikino ya gicuti itajyaga ibaho mu buryo busanzwe. Intego nyamukuru ni uguha amahirwe amakipe adakunze kubona uburyo bwo gukina hanze y'uturere aherereyemo, nk'amakipe yo muri Afurika gukina n'ay'i Burayi cyangwa muri Amerika y'Epfo. Ni amarushanwa kandi aterwa inkunga na FIFA. Muri Afurika kandi hari gahunda y'imikino yo gushaka itike yo kwerekeza mu gikombe cya Afurika AFCON 2027 kizabera muri Kenya, Tanzania na Uganda. Ijonjora ry'ibanze imikino ibanza ejo kuwa kane i Juba muri Sudani y'Epfo. Djibouti izahura na Sudani y'Epfo. Kuwa gatanu i Maputo muri Mozambique. Somalia ikazakina na Mauritius, naho Chad ikazahura n'u Burundi. Sao Tome na Principe bakazahura na Ethiopia. Imikino yo kwishyura izatangira ku cyumweru ikazakomeza mu cyumweru gitaha. Ku mugabane w'Uburayi inkuru ivugwa cyane ni ya Mohamed Salah. Uyu ni rutahizamu w'ikipe ya Liverpool yemeje ku mugaragaro ko azava muri ikipe mu mpera z'uyu mwaka w'imikino. Salah yatangaje uwo mwanzuro ku mugoroba w'ejo binyuze mu butumwa bwa video yashyize ku mbuga nkoranyambaga ze. Avuga ko iyi ari intangiriro y'urugendo rwe rwo gusezera.
nubwo yari afite amasezerano azageza mu mwaka wa 2027. Salah n'ubuyobozi bwa Liverpool bagiranye amasezerano y'ubwumvikane azatuma agenda nk'umukinnyi wigenga free agent mu mpeshyi z'uyu mwaka. Yageze muri Liverpool avuye muri AS Roma mu mpeshyi ya 2017. uyu mukinnyi wambara nimero 11 yigaragaje nk'umwe mu bakinnyi bakomeye mu mateka ya Liverpool, ayifasha gutwara ibikombe bibiri bya shampiyona y'Ubwongereza, igikombe cya Champions League, igikombe cy'isi cy'amakipe ndetse na UEFA Super Cup n'igikombe cya FA, hakiyongeraho n'ibikombe bibiri bya Carabao na FA Community Shield. Ibitego 255 amaze gutsinda mu mikino 435 bituma uyu munyamisiri aba uwa gatatu ku rutonde rw'abamaze gutsinda ibitego byinshi mu mateka ya Liverpool. Kugeza ubu ntiharamenyekana ikipe azerekezamo, nubwo amakipe yo muri Arabia Saudite avugwa ko amwifuza cyane. Ayo niyo y'imikino nabateguriye uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. Arakoze Yves Bucyana. Ubu naho n'umwanya w'ikiganiro c'abagore. Muri kiganiro rero dusubira kubashikiriza ikiganiro c'umugore w'umuganga atabona avura abarwayi bafise ibibazo vyo mu mutwe. Mwiriho neza. Consolatrice Niyibizi ni umubyeyi akaba n'inzobera mu kuvura indwara z'imitekerereze n'amarangamutima ndetse akuriye iyo serivisi mu bitaro bya Nyamata. Ariko Consolatrice afite umwihariko, yize ndetse akora ako kazi afite ubumuga bwo kutabona. Twaramusuye mu gutebya kwinshi atangira tubwira uburyo avugana n'abarwayi. Ni communication isanzwe, nkoresha telefone. Uko ureba kuri telefone uka screen ikaguha amakuru, nanjye niko nyikoresha. Uretse ko none uburyo nkoresha ngiye butandukanye, ngiye telefone nkoresha inshyiramo application yihariye isohora amajwi. Watereka gatoya. Yego, ubu no kuvuga ngo nyakije ijwi kuryumva. Volume nariyongeyemo umubare igezeho nicyo yari imbwiye. Ubu rero ibindi ushatse no kujya ku mbuga nkoranyambaga nsanjyaho irambwira cyo nkonge ntega amatwi. Ahangaha juste WhatsApp, YouTube. Uko wowe ureba kuri screen, ngiye biri kuri screen ryajwi ya application isohora amajwi isoma ibiri kuri screen, ngiye nkabyumva n'amatwi. Umuntu ashobora kwibaza imibanire yawe n'abarwayi imeze iti? Biterwa n'urwego rw'uburwayi bariho. Abarwayi b'indwara zo mu mutwe bagira ibyiciro byinshi. Hari ababa badafite amakuru y'ibirimo kuba babandi batagenzura amagambo bavuga n'ibyo kurataza ibyo ari byo. Uwo nguwo nkuko nawe mwahura akagutuka, nanjye ashobora kuntuka ko nyine adafite ubwenge. Ashobora no kuntuka arebye uko yambonye akavuga ngo yo ngo turi muganga, nguriya muganga ni impumyi, akabivuga gutyo. Ndi yadabuta rero ko manzi neza ku bibazo bafite babizi, yavuze gutyo ndamubwira nti niwe nari ndarabuze, ni ngaho se nkize. Ubwo rero bituma tubana neza. Amasomo yo kuvura Consolatrice yize muri kaminuza y'u Rwanda ngo ni inzozi yahoranye ari umwana muto. Cyakora rimwe na rimwe ngo ntibyari byoroshye akiri ku ishuri. Jewe rero mu bwana bwanjye numvaga nzaba muganga, nibyo nakundaga, nibyo nashakaga. Hariho gucibwa intege cyane kugeza no kuba arimo muri kaminuza benshi barabimbujije. Ndi muri promotion ya mbere yagiye muri kaminuza 2008 yashyizwemo yari y'abanyeshuri bafite umwe kutabona batandukanye, barabahungu n'abakobwa. Ishuri twari tugiyemo bwari ubwa mbere no babonye abantu nkatwe baje abanyeshuri babo, bumva ko dufite ibizatugora. Rero nge ndi determine ndavuga nti mureke noneho mbigerageze, nibyanga ubwo ni ngewe nzamba mpombye nzasubira inyuma mpindure. Ntabwo byananiye, narabishoboye kandi nari mfite amanota muri rusange yari meza. Rero uvuye aho ngaho uje ku isoko ry'umurimo, tubwira akazi ka mbere wabonye byagenze gute? Byari bigoye. Abenshi cyane twahuye barambazaga ngo ese ntibyaba byiza ugiye gukora muri bya bigo byanyu? Ibyo rero byagiye bituma ntinda kubona akazi kubera izo mpamvu. Yego, ariko nashatse akazi nariyemeje ko ibyo bigo bavuga ntazigera nanabikoramo, sinabishakaga kuko numvaga nshaka kugira performance impanganye n'abandi badafite ikibazo nk'icyo mfite. Narabiharaniye rero kugeza ubwo mbigezeho, numva rero nyuzwe. Ni naha rero dusoreje. Muramuke neza. Ni kuri kino kiganiro c'abagore turangirije kamakuru yo kuri no gatatu igenekerezo rya 2025 z'ukwa gatatu umwaka wa 2026.
twabwiye ko ishyirahamwe ry'abanyamakuru ritagira imbibe ryagiza M23 gufunga abantu bari mu abanyamakuru mu buryo buteye ku n'amategeko. Tubwira kandi ko abisilamu mu Rwanda bahuye na Perezida Paul Kagame bamubwira bimwe mu babangamiye. Eka twabashikanye no muri New York aho biteganijwe kuno munsi ONU itora ku nteguro isaba ko ubucakara bwakorewe abanyafrika mu myaka 300 iheze bwemerwa nk'icyaha cyakorewe kiremwa muntu. Amushobora gusoma n'andi makuru ku mbuga zacu zitandukanye zaba haba ku rubuga ngurukanabumenyi BBC akadomo.com agakwego gahuza n'imbuga nkoranyambaga. Aya makuru yarahagarariwe na Anne Marie Nomiza, muhinga bw'ivyuma yari Sharon. Kwizina ryabo bose bafashije kuri amakuru abashikirije ndabashimiye.